muri mariage ikomeye, mariage yitawe n'abantu benshi, imiryango y'umuhungu, imiryango y'umukobwa yose iraho, abatumire batandukanye, abapasiteri benshi, eka n'abakire benshi bo mu gihugu, kuko uyu musore yari umukire, yaragiye gukora mariage n'umukobwa mwiza. Kandi uyu musore byoneka ko anezerewe agiye kubana n'umukobwa akunda. Ku mwanya wo kwambikana impeta, uyu musore yarapfukamye nk'uko vyama, agiye kwambika impeta umukunzi wiwe, agiye kumwambika impeta, agiye kuyishira ku rutoki. Umukobwa aramwishikuza ati oyaye, sinabikora papa, umbabarire. Abaraho bagiye kumufata bibaza ko bafashwe n'ibisigo. Umukobwa aragira ati oya, jewe ntabwo ngwaye ndi muzima, ahubwo nuko jewe ntabana n'uyu mugabo kuko mfise umwana, mfise n'umugabo nkunda. Abaraho bose baratangara barumigwa. Mbega ibi bintu ni biki? Imbere yuko twinjira muri iyi nkuru ido nido, reka nkwakire. Jewe banyita L6, kaze kuri YouTube yacu L6 Sinde, ari nawo mubana buri munsi. Kora like, partage, ukore na commentaire utubwire ingene wiyumva nico iyi video yo bigufashije. Inkuru yacu yarabandanije. Umukobwa yahise aja mu rugo. Ageze mu rugo, umuryango waramukoranije, uramwicarika ahantu uramubaza. Baragira bati, mukobwa tubwire kuki wadukore ibintu nka biriya muri mariage, ukadusesaguza amahera yose akagenda ubusa, bikarangira n'imiryango idusuzuguye. Uzi amahirwe wahushije, ujya muhungu n'umukire muri aka karere, nta muntu umurusha amafaranga. None hoho bijya wavuze ko ufise umwana, ufise n'umugabo tubwe tutazi byabaye ryari? Umukobwa aragira ati, papa jewe nakuze mumpatiriza ujya muhungu ko tuzobana, ariko mu by'ukuri jewe sinigeze ndamukunda habe namba, ahubwo byose nabikoze kugira ngo ndabanezereze. Ariko aho bigeze nashaka ndababwire ko bitokunda, kuko ujya muhungu ndamukunda cyane, ndazi ntimubizi, ariko Manase wa mukozi twara dukoresha ngaha, ujya twarakundanye ariko byaba mwibanga, kuko nari nzi neza ko musi mwobimenya mwomugirira nabi ku buryo tutashaka. Byarangiye anteye inda. Ujya mwana afise, ujya mwana yababwiye ngo n'umukobwa bakundanye yamumuteye. Ujya mukobwa ni jewe. Igihe namubyaye naho cya gihe nabwira ko ndi kwiga hanze, je n'amashuri nigeze niga, ahubwo nyuma yo kubona yuko ntwaye inda, nkabona yuko nobateza ikibazo, nahise mfata umwanzuro wo kuja kumubyarira hanze. Niyo namubyariye, ndangije ndamuha Manase, ndamubwira kubigira ibanga kuko nari niteguye kuzokora ibyo nshoboye byose kugira ndabanezereze. Ariko aho bigeze umutima wanse. Umwanzuro nafashe, ngiye kubana na Manase ngera umwana wanje, kuko sinogurisha ibyishimo byanje kugira ngo ndabanezereze. Munyihanganire ku byabaye byose kuko nabamara maje. Umuryango bose birusha mosozi, baragira bati, ego turavyemera ko arakoze ikosa ryo kuguhatiriza gukundana n'ujya mu bosi, ariko ntitwari tuzi ko bizogira ingaruka nk'izi, ku buryo ushobora gutanga umwana wivyariye kubera twebwe. Utubabarire cyane inshuti yanje. Reka nkwanze nkubwire yuko iyi nkuru nayizaniye wowe kugira ngo wumve impanuro. Ushobora kuba utarubaka, cyangwa se warubatse, ushobora kuba ufise abana, cyangwa se utabafise, ariko ico nzi coco niyuja mugenzi, ntugahatirize umwana gukora ibyo wifuza kubera inyungu zawe, kuko abana nabo baba bafise amarangamutima yabo. Ureke umwana akore bimwe yumva ko bimushimisha. Wowe wisho uzokora, uramuha impanuro, umwerekeze, urangije umuragize Imana kugira ngo hazobe kimwe Imana yateguye, kuko ntawuzi ivy'ejo, kandi ubundi niwe yagize ngo ntawumenye injya zituruka. Reka nkwibutse ko jewe ari kumva banyita L6. Reka ndagushimire wewe wari kumwe nanje kuri iyi video gushika kuri uyu mwanya igiye kurangira. Reka ndagushimire nkubwira nti niwe dukesha imbaraga dukoresha, kuko ni wewe tuba dushaka gushikiriza iyi message.
nibaze rero ko wakoze partage kugira ngo abandi bayibone kandi bishobore kubafasha, kuko ibi ni ibintu ngirakamaro. Iyi YouTube yacu L6 Sinde icako ibiganiro bidufasha muri ubu buzima. Rero ntabwo wagira ukwikunda ngo ubone inkuru nk'iyi hama uyigumizeko. Kora partage kugira ngo abandi bayibone, ndazi izogira icyo bafashije.